wasanda baramukije mwese bakunzi ba BKTV bakunzi ba Burundi Kingdom TV ko muri benshi mudukurikirana cyane mu bice bitandukanye by'igihugu mwamaze kubonye hano turi mu kibanza haberamo concert mwumvise igiribe mu kanya concert ya Alikiba yashoboye kuva mu gihugu ca Tanzania ashobora kuza hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi kugira ngo ashobore guhimba ashobore kunezeza mwese muri ko muradukurikirana abakunzi ba BKTV kugira ngo mushobore kubitahura neza ngira ngo muri ko muramwumva umuntu ariko aravuga hajya ujya muntu ninde ni Alikiba. Alikiba yamaze gushika. Oh my god. Tumanuke gatoya. Ngira murabona urisire kujya umuntu ari yaruka Alikiba. No masana. Akeni kisikia Saudi urumva yuko umenga nyene niwe nyene uri kurumviriza ijwi kuno le son. Itakuwa fresh sana. Bakunzi ba BKTV. Twazinze twibaza yuko hari abantu bamenyere bavuga yuko muri concert nkizi abastari ngo baza batevye ariko muri Alikiba yamaze kuja kuri podium tubandanye turi kumwe namwe mushobora kuraba show neza BKTV na kama vumba na kama unataka yes mina mandinga mapya kila moja amenipa wananitaki pusa yeah baba yeah. Tari sana. Yes, bakunzi ba BKTV mwamaze kubona yuko concert yamaze gutangura, mwamaze kubona yuko Alikiba yamaze kuja kuri podium, mwabibonye yuko ari ibintu bidasanzwe. Hari benshi bakunda muramubona nuri yambaye ikabutura ya vere, ni Alikiba yambaye ikabutura ya vere hajya. Yambaye ni mupira wa noir hamwe n'ikepi rimwe akantu ka white n'akandi ka noir. Mwamubonye kari wamaze kuja kuri podium. Turacari igihe cy'isaha bakunzi ba BKTV igihe cy'isaha y'11 iburi minota 8 gusa Alikiba yamaze kuja kuri podium itakuwa ariko bavuze yuko yashari check sound ariko akajwi kiba mamaze kukumva twamaze kumubona kuri podium na hari check sound twamaze kumubona bakunzi ba BKTV bakunzi ba Burundi Kingdom murabona imodoka ngahiri kiragenda imodoka yeremwo Alikiba aho yashoboye kuza ngaho kugira ngo ashobogira set sound murabona imodoka yarimwo iyi niyo modoka yashoboye kuba arimo yashoboye kuja kuri podium yambaye ikabutura benshi baho biyumviye bataravuga ati ni hatari ushobora kubona umu artiste nk'uyu yashobora kuja kuri podium igihe cy'isaha y'11 ni ibintu bitahurise bishobora kuba bisubwenge murabona iyi modoka ni yashobora kuba arimo yari hajya kuri podium ariko bavuze yuko ashobora kugaruka mu kanya kugira ngo ashobore kunezereza bari baradukurikirana bose ndibaza yuko mu mwanya muto y'igusa muraza gushobora kubikurikirana neza kugira ngo ibintu bigandanye bigenda neza ni BKTV ni Burundi Kingdom TV tubazanira amakuru ari original ari kama original kama kawa kama dawa ubaniye ni kumwe natwe urabona ikibanza abantu bose bari ngaha abantu ni benshi bariko baramurindira arashoboye kugenda ndazi ko mu kanya naza kugaruka kugira ngo ibintu bigende neza yari muri check sound kama kawa kama dawa BKTV turabana yatubereka ukuntu igitaramo kiriko kiratunganya hano kuri Miami Beach niho BKTV yashoboye kwishikira nimwe mu mateleviziyo make hano muri Buja Flavor yashoboye gushika kugira ngo ishobore kubereka ibikorwa uko biriko biragenda mwamubonye Alikiba yamaze kuja kuri podium arumva yuko check sound imeze bien ni ikintu kidasanzwe mwashoboye kumubona kuri podium urabona n'imodoka yajemwo aho ubona yuko ibintu bidasanzwe umwanya rero tugira tuyage nabamyanye mu basanzwe bari hano kugira ngo mushobore kumva neza ukuntu bavuga cyangwa uko babona novuga ibiko birabera ngaho cameraman tugende kugira ngo ushobore kuyakumbira n'abari ngaho murabona yuko hari kibanza cha VIP ya 20 plus VIP iri hajya aho ubona yuko bafise akanoti ya 50,000 bashobore kuba bishaye kugira ngo bashobore kugira turashobora kuyaga n'abari ngaho bose kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza muri BKTV nabugize ofresi ndabasaba ikigongwe ndabasaba n'imbabazi niyumvise umenga nagize umutima kugira ngo dushobore kuyaga gatoya mu ntera iryo teka dushobore kuyaga gatoya itakuwa fresh itakuwa power
Yes, mwebwe mwashoboye kuza hano muri iyi concert ya Alikiba. Concert bese bavuga yuko ari concert zimvye uravye amikoro y'abarundi n'abarundi kazi. Hariho umuntu navuga ati kuri amafaranga ibihumbi 10 kuza ngaha. Se kuri 50,000 ati n'amahera menshi. Ariko kuva wowe ahuba ukaza ngaha muri concert. Abo bantu bavuga yuko amafaranga ari menshi wabwiye iki muri kano kanya? Ndavye ukuntu ibintu biteguwe n'abaririmbyi baza kwaseruka aya mahera si menshi. Abantu baravuga turavye Alikiba yavuye mu gihugu ca Tanzania, Big Fizzo aza kuba ni ngaha, Double J Kiriku n'abandi bose, aba MC nka Amicouple na Juste Gael baza kuba bari ngaha. Benshi baravuga bati naho biruko kuriha amafaranga ibihumbi 10 n'amahera menshi bro. Si menshi mu kuza gushigikira abaririmbyi biwacu kugira batera imbere nabo nyene. Mu gihe tuvuga ko amahera ari menshi nabo mu gusohora indirimbo zabo gukora amacouple urabona ko batanga uburyo bunini gose. Ni vyiza rero ko twaba twitanga natwe nk'abakuzi b'umuziki tukaza tukabashigikira. Ayo mahera si menshi turamenyereye ama concert ari karaba. Big Fizzo yaragize ico bita festival dans l'indépendance. Iyo yakoreye kuri place de l'indépendance n'indi yakoreye kuri jardin public. Izo concert zose uretse yabere kuri place de l'indépendance baravuze yuko zahomvye. Benshi baravuga yuko ni concert kuba barahije amafaranga nkajya iyi concert yashora guhomba abantu bakaba bake. Mwe kuko muvyakira gutse nk'abakunzi b'umuziki w'u Burundi hano muri Buja Flava. Ndibaza impamvu isho nyinshi zihomba ni kubera abantu bo mu Burundi ntibitaho abaririmbyi babo kubashigikira. Iyo baviza rero tukabashigikira mu kwitaba ibiteramo vyabo kugira nabo batera imbere bashike kure. Iyo baviza gose. Bigwaje bras. Ni bon. Mumbabarire jewe ndakunda kuvuga kandi jewe ndi imvuzi ndakunda kuvuga kandi ni vyiza yuko ushobora kuza tukayaga n'abantu nkamwe. Ndabona yuko mwanezerewe. Uyu munsi turaza kubona amacouple atandukanye, abakundanya bari mu nkundo zitandukanye. Ariko kuba ushobora kuriha 10,000 cyangwa 50,000 sawa uyakariha 10,000 cyangwa 50,000 benshi baravuga ati mu mikoro y'abarundi kuriha amafaranga ni menshi muri concert nk'iyi. Hiyo 10,000 sio ya mingi. Hiyo 10,000 ni sawa kabisa, tunaona msanii mkubwa. Yani tunapasha pana ila nyingi ili tukio tusikie. Tunazoea wasanii wa hapa Buja Flava wanafanya vitu vya showbiz. Wakienda kwenye show au kuandalia kwenye show wanafanya mambo ya showbiz, wakakuja usiku 19h, 21h, 22h, 23h. Alikiba anakuja hapa saa 11 za uwanjani. Unaona kama haliko vipi bro? Aliko sawa, hakukuja kufanya show, alikuja kucheck sounds. Alikuja kucheck sound. Yani kawaida hapa anapasha kia kama saa 3 au saa 4 usiku. Aki hao wasanii wa Buja Flava ama kama wa Big Fizzo wa Satbi wakiandalia show wanaingia kwenye show kama usiku sana kama minuit. Unawaambia nini kama mfanzo wa Buja Flava? Bon, inatokana na mwingine gisi iko. Unaona hapa Bujumbura activity inakuwa saa zote. Alikiba ni style wa East Africa, watu wenyewe wanampenda sana. Kwa nini anakuja kama anavaa kirote ya kufika hapa? Aone kama ni kitu kizuri. Ni kizuri sana. Kama nilivyosema, alikuja kucheck sound. Yani alikuja kucheck sound, ndio maana alikuja, unaona akuvaa tawi hatari, alikuja anavaa ka kirote wala voila. Mambo sister, fresh. Uko fresh. Usiogopi ili kamera tuko tunaongea. Najua kama unamwogopa huyu au unaogopa kamera? Hauogopaki. Ulikuja hapa kwa hii show. Unajisikia aje kwa kuandalia show yenye yuko Alikiba, Big Fizzo? Unajisikia aje kwa afya yako? Ninajisikia furaha sana, fresh sana. Unasikia kama mambo ni bomba. Yes, bakunzi wa BKTV nkuko mwabibonye twayaze n'abatandukanye bashoboye kwitabira concert ya Alikiba turi kuri Miami Beach. Haraba twayaze bari hajya hamande yo kuri plage baratubwira impamvu bashoboye kuja muri concert. Mwashoboye kumva novuga murabona na Alikiba ari kuri podium ariko aragira check sound. Uyu mwanya rero turiko turaja mu bafana mukanya muraza kubona n'abaririmbyi ba artiste aba bakili kutwumvise ko bava bazanga ba Double J. Uyu mwanya rero turiko turayaga nabo batandukanye baje hano kugira ngo mushobore kumva impamvu bashoboye kuza hano muri iyi concert. Banye bavuga bati ni concert zimvye kuriha 50,000 kuriha 10,000 eti ni pesa mingi. Hari bavuga ati biraza kuba intango yo kugira ngo concert ishobore guhomba. Twarabonye za festival zatunganijwe na Abantu yabereye kuri place de l'indépendance n'indi yabereye kuri jardin public. Ati
zarahombye ariko iyo kuri Place de l'Independance cyararonse abantu benshi baravuga bati hariko hari ikibazo muri industry ya Buja Flava benshi bararinde barabi concert mbega abantu baza kwitaba baza kuba bameze gute turiko turabona abantu bariko baraza ni benshi umwanya murabona hari umunsi turi kunye ngaha muri kano kanya tugira tuyage rimwe canke abiri mushobora kumva icyatumye ashobora kuza ngaha namba fana bantu boy kama fana kuko aba bon n'abayimpa ndazi ko bari ngaho ko umuziki n'umuziki ndakora muziki cyane umeze bon ni bon waje ngaho uje kuraba iki muri rusange waje muri concert cyangwa urafise umufana wiwawe uvuga ati ari ku mutima wanje tena nje gufana Alikiba kuko ndamukunda ariko gufana Alikiba hano mu Burundi dusanga dufise abaririmbyi kandi baza ko bari ngaha Fiza za ko bari ngaha Double J za ko bari ngaha Kirika za ko bari ngaha n'abandi benshi kubera iki kuza gufana Alikiba kandi mufise abarundi banyu bari ngaha kuko nama nanje mu concert yabo ndababona nkunda kubabona nanje kuraba Alikiba nawe ndyoherwe ariko we kubera iki waje wenyene uwa wari he cyane nta ufise wamusiyemo cyangwa ari nyuma cyane sinzi ntuzi wanga bariko baradukwirikirana yuko hava katikorose ariko ntasho hari benshi bavuga yuko iyi concert novuga yuko idasanzwe kubona Alikiba ashobora kuza ngaha benshi baravuga yuko ari ikintu kidasanzwe ariko hari ikindi kibazo cabaye ariko ikindi kibazo benshi bariko baribaza ati kubera iki bashobora kuvuga bati bazane amafaranga menshi bakayashira kuri Alikiba hakuzana ba Kidumu dusanzwe tuzi yuko ari abari n'imvyino bavuga bamaze kwandikisha amazina bagashobora kuzana umunyamahanga kandi dufise abandi barundi biwacu kandi bari mu mahanga bwo bivuga ki mu bisanzwe twebwe barundi dukunda bazava hanze kurumva turabamenyereye turabazi imiziki twayumvise tuba bamwe babaje kurabira abo hanze nyene turabi ivyabo abiwacu turabazi nyene turatuba tuza kubaraba turabamenyereye indirimbo zabo ariko inspiration kugira ngo ushobore kuba umufana wa Alikiba wayikuye he kuko ndamukunda indirimbo zo dirimba uyu mwanya neza kuri podium urashobora kugenda kuri scene ushobora gukatika nawe mukatike neza bigende byo numva ubufanatisme kuko nawe namba ari umuririmbyi arakeneye kubona bajya bafana biwabone live kuduga hajya kuri podium kaduga neza mukayaga c'est simple turatambira aho tuba duhagaze nyene shaka kubona uyavuga ati nkeneye kusha ndagutwara nyene twigene muri Tanzania wo kwanga washigana direct kwa tu Burundi bwa just bakunzi ba BKTV twariko turayaga n'uyu ariko mukanya turayaga n'abandi kandi muraza kubona ikibiriraho mbuze ikibiriraho sinzi ko mubisahura mu Kirundi nukuvuga direct muraza kuraba direct uko abastari baza kuza guhera kuri Big Fizzo ukuna duga kuri podium Kiriku Double J n'abandi basta ndetse na Alikiba byose muraza kubona direct nje gishuma dushaka yuko mwebwe muri ko muradukwirikirana muguma muri line kugira ngo byose muze kubiraba twebwe nico cyatumye twishikira hano kuri Miami Beach kugira ngo tubashikirize neza ibikorwa biriko biragenda tubane turi kumwe na 10,000 ndo lilipa ulikuja kuangalia Alikiba au Fizzo au Double J au Kiriku unakuja kuangalia Alikiba kwa nini mnafanya fanatisme kwa huyu Alikiba na pako Big Fizzo Double J Kiriku na ni warundi wenu mimi upande wa Burundi nampenda Fizzo sana ukisema kama ulikuja kuangalia Alikiba ni mwisho anakuwa sana nyimbo yako unaipenda ni nyimbo gani? Nyimbo zote kuanzia kwa yeye yenyewe amemalizia hapa ya mwisho Jalousie, Saluti, Ndombolo kupandisha kuzingine zote nazipenda sana zote. Watu wanasema hakuna nyimbo yake mbovu. Watu wanasema kama hii show ni show ambayo walipisha pesa mingi kwa kuangalia gisi pua za watu au pesa za watu wengi hawana pesa kwa nchi yetu ya Burundi. Watu wengi wako na pesa na watu wengi hawana pesa. Watu wanasema kama kuna watu ambao walitisha nyuma, walikuwa na hamu ya kuingia maisha lakini walikosa pesa za kuingia maisha. Wakasema kama inawezekana kama maisha inaweza homba kwa kuhusiana na hizo pesa mingi. Hapana, hela sio nyingi, ni kawaida tu. 10,000 kwako ni bure. Sio yenyewe unapenda. Tuangalie 10,000 sio nyingi. Hapana. Akina naona kuna kula. Sorry sana kwa ni vizuri kuongea na Umer, naona kama anafurahi sana kwa kuangalia hisho ya Alikiba. Mlimuona Alikiba alikuja hapa podium, alikuwa anavaa kilote akifanya check sound. Ni kitu kizuri kwa sababu kuna wasanii wa hapa Buja Flava
kuingia kwenye show wanakuja ma 22h 23h kivyako unaweza kusema kwa sababu kwa wasanii wenye wanaandaa mashow akiandia show anaweza kuingia kwenye show ma 21h 23h na hakuangalia kitu check sound au song isiko, lakini Alikiba Madised alikuja hapa, unaona kama vikwaje hivi. Amefanya vizuri sana juu amekuja kuaminisha watu kama yupo atakuja sasa, ni sasa atafika. Hata wasanii wapo wanafanya vitu vya mabeze, unamwambia nini? Hawajafika, tujaona hata umoja, sio vizuri. Asante sana mama. Susan. Asante na safi. Turacabandanya tuyaga n'abantu batandukanye, muramuna podium hajya nta mustari n'umwe arashobora kujayo. Uyu mwanya turigiye cy'isaha reka ndabisaha kugira ngo nshobore kubabwira neza. Turigiye cy'isaha turi saha 11 n'iminota 40 turi ku munsi w'Imana. Ni show ya Alikiba, nta mustari n'umwe araza kuri podium uretse Alikiba wenyine yagiye kuri podium ariko aragira check sound, yashoboye kwishikira wenyine ubwiwe. Aka kanya rero murabona abantu twashoboye kuyaga abantu benshi. Uyu mutipe turi kumwe yavuze yuko ngo ni Alikiba wa kabiri, ngo ni we Alikiba wa kabiri. Ndakora muzumeze be ya Alikiba wa kabiri fatira kugira uvuge kuri Alikiba wa kabiri. Kubeje nanje nitwa Ali. Nitwa Ali? Unapenda Alikiba ama vipi? Nampenda sana, ndo favorite yangu. Unampendea nini Alikiba? Nampendea lifestyle yake, jinsi alivyo, yani anavyoimba kila kitu yani. Wakati mimi naweza kusimama hapa na kuletea Big Fizzo na Alikiba, katika hao watu wawili unaweza kuchagua nani? Swali gumu sababu Big Fizzo ni wa kwetu Burundi, nampenda pia. Na Alikiba nampenda. Sasa hapo unanipatia wakati mgumu kuchagua kati yao wawili. Akina kuomba mtu mmoja tu, unachagua katika hao wawili. Wewe uko Burundi, niambia katika usema kama Big Fizzo eti ni Burundi, acha nichague Big Fizzo au Alikiba. Sema kitu chenye kiko katika afya yako, rohoni mwako, nafsi yako. Alikiba. Yeah. Kwa nini mnaweza kupenda Alikiba na toka Warundi wenye wanatumika vizuri? Hakuna Warundi wenye wanaweza kufanya vizuri. Mimi nikwambia ndio maana nimetanguliza kukuambia unaniweka kwenye wakati mgumu. Alikiba anajua na Fizzo anajua. Sasa Fizzo ni wa kwetu, Alikiba ni wa nje. Sasa ukinipa nichague kati yao wawili unanipa wakati mgumu. Jua tena wapenda kwa ujumla. Unapenda wote. Kwa percent moja. Unapenda kwa percent moja. Percentage moja. Ya wote nawapenda kwa pamoja kabisa. Fizzo ananifurahisha sana na Alikiba ananifurahisha wote kwa pamoja. Nyimbo ya Alikiba unayopenda ni nyimbo gani? Nyimbo nyingi tu sana. Saluti unaijua? Saluti sio sana, mimi napenda So Hot. Unapenda nyimbo gani? So Hot. Acapella. Kama bahati sandakalao nimeipata kwako baby, usinichukulie poa mama nitete, mimti mwema nipigwe mawe sababu yako baby, wapinzani na wachora mama. Asante sana, nakushukuru sana. Asante sana. Mwabonye Amipro the MC ni wari karagerageza kwemvita abantu bari murabona abantu benshi bari hariya bariko mnaona Amipro the MC ari kuri podium. Ngira ngo mukanya bashobora kwakira umu artiste wa mbere, mukanya rero mugira mushobore gukwikirana neza ukuntu show iri kiragenda kuva ku ntango gushika ku iherezo uko biriko biragenda, mukanya murabikwikirana. Yes sir.